Okay. Karibu wicare. Hari ibintu byinshi cyane shaka kuyaga nawe. Santiana. Umeze neza? Ndashima Imana. Hari programu mwe mufitanye na Diva yajari ngaha. Ego, nijana namuhaye programu ngaze kumfasha kumesa impuzu za mama. Aho gwenge ndamurara. Wait. Hari ibintu nariko natahura neza. Mbe mama wari he? Imana yaduhaye impamvu nyinshi zitandukanye zotuma turonka ivyishimo. Muri izo hari impamvu nyinshi usanga zisanzwe, nko kubona izuba, guhumeka akayaga keza karengana. None navyo tubiburi. None kubaho vyoba bifise akamaro kahe? James, ndaje gatoya. Abiri. Amezi abiri ni yasigaje kugira ngo atabare mushikiwe. Twebwe nk'umuryango dukwiye ko dushoboye kose. Nk'umuryango kuko twakuranye. Atabavyeyi afise nanzi nta mavyeyi mfise. Ariko ukacubona yitwara nk'umwana mu mutwe. Utegereza kuba umuprofessionnel mu vyo ukora. Sivyo none sister? Ndamafaranga n'ibiharuro. Inoti ni noti. Niyo iyoboye isi. Aha ku isi ifaranga niryo riyoboye. Ngibiharuro. Sinavyanditse. Si 18. Nongiye ko busa 6. Ziba 18.
sister wampa icupa riri muri zimwe 18 uko niko abantu baba basatsi. Natanguye kutinjira mu by'abandi umunsi ntahura ko ingufu nkoresha mpumeka ata muntu n'umwe yoshobora kumfasha. Ivyo bintu rero kurambwira ntibindaba. Wavuze amajambo menshi ndabona umengo utanguye gusara. Ntihakwidoga nk'abakecuru. Genda mu bikemure nk'abantu b'abagabo. gusa ntiyari ngombwa kuza kumesa nawe sanze erega izi ndazimara. Oya ntegereza aho urugufasha kuko nawe uri umuntu nk'abandi. Ndavyumva gusa ufise umushitsi. Hari umuhungu mwiza w'ibogari nabonye muri saro. Yagumubaza Santiana ari. Hama nivyo bya muhungu w'ibogari. Mugabo nta numwe yoza ndutira agaciro mama. Mama icambere ategereza kwambara neza, agasa neza, hama nkabona kwakira umushitsi. Yego. Gusa ubu uri umunyamahirwe. Hamurya muhungu w'ibogari nabonye muri saro yo bagukunda. Ni mwiza. Sante. Ushatse kumbwira ko ata muhungu mubana muri quartier ukwemera? Hari umuhungu tubana mu rupango. Ivy'inkundo si ivyiwe vraiment. Yaranukiwe nta kintu kimwe kimuryohera. Bibaho. Rero jewe na James inkuru yacu iratangaje. Twarakuranye. Yarankunda, kazaranzanira utuntu. Anyandikira udukete. Byarantera isoni mugabo aravyishimiye. Urukundo nagukunze ntawe wigeze ruja. Nijari wigeze ubona inzahabu ijya kwingese. Bebe wumve yuko wori impamvu nyamukuru yatumye ngaruka mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Nimba uno musi ndyohewe ni kwera nasubiye kandi kukubona. Amaso yanje araryohewe gusubira kandi kukubona. Santiano ndagukunda kandi cyane gose. Ariko James, ibi ntivyari ngombwa ngo bikore. Santiano, nta kintu na kimwe kuri nosi nokora kugira ngo atimbe hafi yawe. Wumve yuko ikintu cyonyene kimwe umunezero no kukubona uri hafi yanje. Ahubwo tubandanye tubisura. Naenda nabikomboye. Ushaka ko nahura iki? Ibintu ntibikora nkorera gahesta. Nta by'umwanya. Uno musi nyetegerezwa kuza. Ataruko naho byose ndabishire ku mugaragaro. Okay. Uze kuzasezera hahandi. Bene kuvugana nande? Ntibikura kandi nta mpamvu yo kubimbaza. Sezer hahandi nyene. Bisigura ko mufise ingeso yo kwama muhahurira. Ushaka ko nagushishura? Erega ntaje mufise muri no rugo. Mbona no shatse kandi kumwe yanshakiye. Mba mwaso. Shadi, ufise umushatsi mwiza. Paru paru pu tiriririri
Ni sawa. Ni bo? Urameze neza? Yeah, wewe. Sibona se umeze neza. Ndaho kabisa. Mike, Yeah. uyu munsi kutashiryohewe cyane. Navuze nari nkunzi ko pe. Oh. Yeah. Uno munsi wa mbere w'umugisha cyane. Nizi ikintu gikomeye. Kose. Natahuye yuko muri ubu buzima tubayemo ikintu kiba cyiza kurusha iyo giciye mu nzira nziza. Iyo utarinze guhemukira umuntu n'umwe. Nahuye n'umukobwa. Uwo mukobwa yanyeretse iyindi nzira y'ubuzima kandi abinyereka mu nzira ziwe yisangije pe. Ukuri. Wow. Bibaho Mike. Nanje ari umukobwa yitwa Santiana kuri baba boss muranje gukorera. Basi n'umuntu mwiza. Aramfasha udukorwa, turatera inkuru. N'umuntu yamanyereka yuko ubuzima buba bwiza iyo busanzwe. Yifite n'umuhungu bakundana yaje ava hanze. Ari romantique gamana. Oh my god. Ya ni byiza. Gusa jewe yageze mu nkuru z'urukundo. Mbona neza ko atari si yanje. Ntabwo ari umugabane wanje vraiment. Eh? hari umuntu yambwiye ngo ndeke kwidoha nk'umukecuru ariko nkimuye ikibazo mu nzira zanje. Mike, turakwiye kuba abanyamuga mu byo dukora, ukaronka inoti ugaca uyirengagiza. Ubuzima buratubiye n'ibyo sabe. Ariko kubiya k'ubuzima bwacu ntabwo biduha impamvu yo guhemukira umuntu n'umwe. Ukubiya k'ubuzima bwacu ntabwo biduha impamvu yo guca mu nzira zitemewe sabe. Kanguka Mike, hari umuntu akeneye ubukiriro ari mu bitaro. Ubukiriro bwa nawe mu biganza byawe. Mu biganza byanje. Sami tubaze kwiba abantu benshi cyane. Maze guhemukira abantu benshi cyane. Ndaba. Ubuzima bumeze gute? Ni bwa bundi nyene raba. Mu bantu barenga 100 tumaze kuyiba, imiliyoni 45 zikenewe, none umiliyoni ndashika. Ubu n'ubuzima nyabaki tubayeho. Ubu n'ubuzima nyabaki tubayeho Sami. Don't worry about everything, 'cause everything will be alright. Saying no worry About everything, 'cause everything gonna be alright. Saying no worry about everything, 'cause everything gonna be alright. Saying no worry About everything. Iteka ryose ibyishimo n'amahitamo n'umwanzuro ufata, ariko ukawufata mu gihe ufise amahoro mu mutima, nubwo woba atakindi kintu na kimwe ufise. Ushobora kuba ufise ubutunzi, inkomezi canke ubutegetsi,
ariko mu gihe atamahoro ufise mu mutima nta munezero uzogira, kandi amahoro ntiyigera azanwa no guhemo. Nzoronka ibyishimo n'amahoro mu mutima umunsi Rebeka azi batagihumeka umwuka w'abazima, umunsi nzomusuka ku butaka bw'ivu, ndamuririmbira twa turirimbo dutuje tw'abapfuye. Uwo munsi nzorira amosozi y'agahemo, agahinda ku maso, ariko ibyishimo mu mutima. ariko n'ubu sindatahura impamvu ujya mugore umufitiye inzigo uko kose. Niriye kosa yagukoreye? Niye nkomoko y'urwo rwawe? Ben, ugafata umwanya witaye iby'abandi, ibyo bizokunanira gukora. Wakora ibyo ndakubwiye, nanje nkora ibyo mbwiye, hama ibindi tubyihotse. Okay. Umunsi wa kane nzoza ndaba uko bimeze. Hari umuhungu witwa James yaje avuye hanze, mbona ashuhiye Santiana cyane, ibintu bitari ko birangwa neza na gato, kanatsinda ubwe mukobwa yaramburiye indero. Ndashobora kuvuga jewe kanzivye. Namba natongiye kumwibwira nabi, ubwo nawe aragowe. Ndamuvika igongwe. Mundekere, je ndazi uko ndi bumugenzi. Mana, ndagushimiye ko wampaye umuvyeyi mwiza, ndagushimiye ko akiri muzima. None mwami, nje ngaha imbere yawe atakindi kinzanye, nje kumusengera. Urabizi ikibazo afise mwami. Ni imyaka myinshi agwariye hano hantu, ni imyaka myinshi ajyanye mwa kino gitanda. Mwami, irabicukoze, nta sengesho na rimwe ntarasenga. Mwami, ico dukeneye ni ukumukiza, turabikwinginze. Turagusavye mwami, ave mwa kino gitanda kandi aze akive mwari muzima. Ndabizi yuko umva amasengesho yacu, nubwo isengesho ryoteba, twama twizeye wewe. Ndibuka muri Bibiliya ikimuga wigeze gukiza haheze imyaka 38 iri ku kidengeri c'amazi, ariko uramukiza. Mwami, ntabwo narambiwe, ariko ndashaka inyishu yawe. Ndashaka mwami utwishura amasengesho yacu, twama tumusengera buri munsi basi. Ntaco mfise co kuvuga, ariko umutima wanje wonyene mwami ukubwire. Urabona ukuntu mbabaye, urabona ukuntu mama wanje aremerewe nawe. Ndakwinginze mwami, kandi ndabizi kuri Imana yishura ivyo tuba twayisavye. Wandanye ubana natwe gushika umunsi azokira. Ni mw'izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen. Be mama, urazi kutaranywa imiti yawe?
Mike, ejo warambwiye ikintu kirandyohera cyane. Nyene mbona uri kuraba umuntu w'umushinga ntahe. Ubundi umugabo bakwiye kumera nk'uko kwawe. Umugabo nk'uko kwanje. Umugabo w'ukuri ni umwe ashobora guhagarara mu bibazo vyiwe maze akabinesha. Ariko jewe ndaha gusa nicaye ndiko ndareberera ata kintu na kimwe nobasha gukora. Buri munsi uko izuba rirenze ngira ubwoba mu mutima. Umunsi ubuheze mu minsi 60 abaganga bambwiye abasigaye iminsi 59. Buri munsi uko izuba rirenze ndatakaza icizere nkacika intege. Nkabona neza yuko bitazonkundira ko ndabishikako. Nkabona neza yuko atawundi muntu n'umwe ngaha kwisari wo kumfasha. Ariko mu ijuru hari Imana itigera inanirwa ikintu na kimwe. Iyo ifata ubusika buhindura igihumbi. Mike, humura Imana izogucira inzira. Iyo minsi bakubwiye yashizweho n'abaganga. Ndagusavye ntushire umutima ku vy'abaganga bakubwiye, shira umutima ku Mana. Kuko iyo Mana niyo yonyine ishobora kubona ibyo twebwe abana b'abantu tudashobora kubonesha n'amaso yacu. Kandi nifise kazoza kacu mu biganza vyayo. Bariyo wizera rero. Mama, sohoka rero n'umuti. N'umuti. Santiana, wataye ubwenge wewe.